banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu cyane mwebwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro twahariye kwiga gusoma, kwiga kuvuga, kwiga kwandika ikidagi, ikiganiro mushikirizwa mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo muri Université y'u Burundi, mukagishikirizwa na jewe Paul Ndayihereje. Ndabahaye mwiriwe, ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Iki ni kiganiro kigira kane. Imbere yuko kumbure tubandanya dusimbiza, reka twibukanye ahanini ibyo twabonye kundwi iheze twubakiye ku kiganiro cacu kuvyo twari twavuze, turiko turiga ingene umuntu yegera buhoro buhoro umudaga muronderako ubucuti n'ubugenzi. Aho ndavyibutsa ngaha, aho amuramutsa, les formules nazo zikavana n'umwanya muhuye. Guten Morgen mu gitondo gushika saa 5 mbere saa 6. Guten Tag gushika ku mugoroba. Guten Abend kuva mu masaha 11 gushika tuvuge amasaha 4 yo mwijoro. Uramuramutsa bivanye n'umwanya muhuriye. Les formules varient, mais ce sont des formes différentes de salutation, des formules de salutation différentes, mais en réalité qui disent la même chose. Uramuramutsa en réalité uko bakumubwira erega nayinda bakeneye. Twaravuze yuko asanzwe afise umwanya muke no kumwumva ukamwubahiriza. Mugabo ntihazobura umuntu azogusubiza indamutso yawe. Niyo yagusubiza ntumubwire umubaza ingene yitwa yava n'indima avuga. Oya, tangura wewe wivuge. Uvuge yuva, uvuge mbere n'indimi uvuga, kuko azokikubaza ivyo ari vyo vyose. Kuko umuhagariza ukamuramutsa mu kidagi kenshi s'intéresse beaucoup. Ugo rurimi rwacu kuruvuga neza, ugo rurimi rwacu warwigiye. Donc mu ntango niho twafatiye mu kwimenyekanisha, kurondera kumenya n'umuntu. Uramuramutsa ugaca ukoresha 4 verbes. Hari le verbe heißen, turayigaruka ko le verbe sein. Heißen ni s'appeler, sein ni être. Niyo ariko arakubaza cyangwa uvuga yuva, ni le verbe kommen ikurikirwa suivi de aus comme préposition na sprechen, mugomba muvuge ivyo rurimi. Ibi tubigaruka ko muri kiganiro cuno munsi. Ingene les verbes se structurent, ingene les verbes sont utilisés. Mu yandi majambo, les verbes se conjuguent. Aho duheruka kundwi iheze twashimikiye hanini sur la forme des phrases, amungane, haba kwivuga, uvuga iyuva, uvuga indimi, wivuga wemeza ko witwa naka, uva ngaha kandi uvuga indimi izi neza. Twaciye tuboneraho n'ingene iryungane nk'iryo mu kidagi ryubakwa. Niho twaboneye ibintu vya position. Position ni ukuvuga iki? Ni kibanza chaque élément d'une phrase grammaticalement acceptable ibwirizwa gufata. Kuraha uvuga iyuva canke indimu utangura kuri anerema yitwa sujet. Ko uvuga ibikwerekeye ni uvuga wewe.
ugaca rero hakwirikira muri position ya kabiri le verbe qui convient. Aha naho mu kwivuga izina turazi yuko il y a deux verbes qui sont en réalité deux variantes d'un même verbe. Mu by'ukuri naho zifise des formes différentes, sein, heißen, mais dans ce contexte de kennenlernen, de faire connaissance, première rencontre, nitwa izina ryanje ni. Mvuga indimi zinizi. Twaciye tubona yuko des phrases formulées, structurées, construites sur son modèle, sinafise ingene azita. Zitwa Aussage Sätze. Aussage Sätze. Nkibutsa yuko Sätze ari la forme du pluriel y'ijambo ryitwa Satz au singulier. Satz au singulier rivuga iryungane, une phrase. La forme du pluriel ni Sätze ni amungane. Aussage ni ijambo rivuye mu verbe yitwa aussagen. Aussagen ni déclarer, affirmer. Donc, pour ce premier type de phrase mu kidagi bazita Aussagesätze. Ni kuvuga ce sont des phrases qui affirment une situation ou une réalité. Sinafise ingene zubatswe. Le sujet, le verbe. Le sujet, position ya mbere, suivi de la position ya kabiri, le verbe conjugué. Mais urashobora kumubaza ko en réalité umaze kumubwira ich heiße uku, urashobora guca umubaza nawe uti wie heißen Sie? Niyo wavuga uti ich spreche izi ndimi zinizi, was urumva hamwe ni wie, ubu ni was. Mugabo ugomba kuvuga iyo uva, uvuga uti ich komme aus Burundi. Invitation à ce qu'il vous dise d'où il vient. Uca umubaza uti wie, woher kommen Sie? Aha rero dufise ikintu ca wie heißen Sie, wer sind Sie, woher kommen Sie und was sprechen Sie. Murumva izo zitangura ziri muri position ya mbere pour formuler la phrase. Wie heißen Sie, wer sind Sie, woher kommen Sie. Zose, ce sont des mots qui commencent par V. Arico nagituma bazitiriye iyo ntango. Arico gituma bazitiriye iyo ndomo itangura bakazita comme type ni V Frage Sätze. Frage ni question. Il s'agit ici de le deuxième type de phrase en allemand, où nous avons ici des phrases interrogatives et bâties sur le schéma. Position ya mbere, eine Fragewort. Zifise ubwoko bwinshi, zifise forme nyinshi. Aha atubonye wie, wer, woher und was. Tubonye zine, mugabo nkuko tuzoronka kanya kubigarukako ni nyinshi. Ico mwofata ngaha gusa, ce sont de ces mots sur lesquels vous vous basez pour formuler une question. Kandi zose zandikwa V. V. Attention, ubu ndabivuze mu kidagi. Basi kumbure kutumviya neza ni W. Mugabo ni V, aho niho ngoma mu kidagi. Ibi nivyo nyamukuru twabonye, où nous avons essayé de revenir sur la formulation des phrases, haba mu kwivuga, haba no mu kubaza uyu wundi ngene yitwa, icyo avuga nk'ururimi niyava n'ibindi. Duca tubwira ko nous avons appris finalement que
Dans la langue allemande, il y a deux types différents de phrases. Et qui dit phrase dit une succession, un agencement de mots constitutifs de votre phrase. Nous nous sommes intéressés particulièrement sur le début de ces phrases. Il y a des phrases affirmatives, il y a des phrases aussi interrogatives. Pour les phrases affirmatives, 300 zitangurwa sujet, verbe. Le deuxième type de phrase, grammaticalement correct en allemand, zitangurwa na ikintu bita V-frage. Izo nazo ziri ubwoko bwinshi. Ivyo nivyo twabonye dufatiye ku mungane twari twabonye mu ntango. None uno munsi tugiye kuraba iki? Uno munsi tugiye hanini kudécouvrir, kuraba ingene le verbe qui est le centre même d'une phrase en allemand, comment mbega le verbe ni iki, yipresenta gute au niveau de la forme, cyane cyane iba utilisé dans un contexte concret gute. Mu yandi majambo, nous allons nous intéresser sur les différents systèmes, je dis bien à l'avance les différents parce qu'ils sont différents, les différents systèmes d'emploi quand on conjugue les verbes. Tout naturellement, nous n'allons pas voir tous les verbes, mais nous allons rester dans le cadre d'izo tuzi. Izo nizo ni za zindi zadufasha kunuwa le contact. Igihe tuvuze ingene twitwa, twakoresheje sein canke heißen. Ich bin Paul. Ich heiße Paul. Igihe twavuga iyo tuva twakoresheje le verbe kommen, suivi bien sûr ya aus comme préposition. Ich komme indimi ni sprechen. Ku bafise amahirwe yo kubona ivyo nanditse ngaha, nagomba ndabasabe murabe neza, n'abandi ndababwira cane cane mbere kuri mwebwe. Les 4 verbes zandikwa gute? Ngire ndabivuge mu kidagi. Sein ni être, candikwa S E I N. Timubona turahejeje une répétition ya bimwe twiga kundwi heze, arivyo l'ensemble des mots ou des lettres plutôt constitutifs de tout l'alphabet de la langue allemande. Le verbe suivant ni heißen. Dans ce contexte, je le répète, nico kimwe na sein. C'est une forme variée. Ugomba kuvuga izina ryawe. Aha navuze ngo ich bin Paul. Aha ich heiße Paul. Le verbe heißen yandikwa ku bantu kumbure batabibona ni ha e i aha kakandu S7. S7 ni 2 S. Hanyuma E N. Verbe ya gatatu ni kommen yandikwa K O M M E N. Enfin, verbe ya kane ariyo ya nyuma tugiye turabire icyo tugomba kuraba ni sprechen. Sprechen ni parler, indimi. Yandikwa S P R E C C H E N. Ndabasabe muraba aho mwavyanditse, mwebwe mubona aho ndi murabe neza. Mbere hari inyuma sprechen. Sprechen. Kommen.
heißen, sein. Aha twagiye kuraba la forme des verbes en allemand, la morphologie de ces mots qu'on appelle verbes. Lesquels mots jouent le rôle moteur dans la formation quand on parle ou quand on écrit des phrases en allemand. C'est le centre même. Sprechen haherezwa iki en. Kommen ihezwa na en. Heißen ni kwa kundi. Mugabo sein iherezwa na n gusa. Aha abintuma rero ndabatekerera iki kintu. S'agissant de la forme des verbes en allemand. S'agissant de la forme. Je parle de la morphologie. Ils se terminent tous gutya. N ninka zose, y compris sein. Mugabo nayishize ko mugabo ndayishira entre parenthèses kuko vous allez tout de suite comprendre à l'exemple du verbe sein. Hari mubona eka S-E-I-N na hari. Donc il voyait les ndayishize entre parenthèses no kuvuga iki. La lettre E peut y être, mais ne le doit pas. Parce qu'il y a des verbes, à l'exemple, et au fur de notre apprentissage, nous allons découvrir qu'il y a finalement d'autres mots, d'autres verbes qui se terminent seulement par N. Puisque nous sommes en train d'apprendre. I et N, bayita endungu. Endungu. Nous kuvuga terminaison. Terminaison. EN est une combinaison de une voyelle et une consonne qui caractérise sur le plan de la forme la fin d'un mot bita verbe. Ahani hubonera finalement que tu as affaire à un verbe ou pas. En observant, en analysant sur la forme de la fin de ce mot. N, verbe. Oui, et N aussi. Iki kindi chitwa ngwiki. Iki kindi chitwa ngwiki. Iki kindi ntango ndakivuga ingene bacita mu kidagi bacita Stamm. Stamm. Kuba ntafise amahirwe yo kubona hano ni S-T-A-M-M bagisoma Stamm. Ni kigice sur le plan de la forme, je dis bien. Uhereye inyuma endungu ni terminaison. Haca haza iki Stamm. Stamm ni iki? Ni la base. Ni la racine. Ni le radical du mot ou du verbe. Donc, sur le plan de la forme, les verbes mu kidagi zigizwe ahanini mugabo saho gusa. Jusqu'à ce niveau turiko turiga, les verbes que nous avons eu à rencontrer zigizwe n'ibice bibiri. Uhereye à la fin endung terminaison ni n ni miburi en. La partie ikurikira ni ico bita Stamm mu gifaransa ni le radical chanquer la racine du verbe. Reka rero comme tubonye ingene la forme se présente, la forme d'un mot qu'on appelle verbe mu kidagi ifise jusqu'à son niveau d'apprentissage ifise ibice bibiri endungu na Stamm, terminaison et radical. Reka rero tufatiye kuri ivyo twihweze neza comment non seulement
twabonye twarize ingene les phrases sont structurées, mbega les verbes conjugués se conjuguent comment? Ils se conjuguent selon un système. Raba ngaha ni ich bin, ich heiße, ich komme, ich spreche. Ngira ngo mwabonye hatangura iki iki icitwa personal pronomen. C'est un pronom personnel, ich. Et ceci est vrai pour tous les verbes. Dès lors que vous les utilisez, vous les conjuguez, vous commencez par ich. Ich bin, ich heiße, ich komme. Nagomba muntabare murabe neza le verbe heißen, kommen und sprechen. Qu'est-ce qui est à la fin? La forme du verbe heißen, kommen, conjugué et sprechen, conjugué à la première personne, se termine par e. Mugabo nimurabe mubone, mugabo murindire gatonya ndazagira icyo ndavuze kuri le verbe sein. Mugabo reka tubandanye twifokaliza kuri heißen, kommen und sprechen. Continuons la construction de la conjugaison. Du bist. Hanyuma, du heißt, du kommst, du sprichst. Nimurabe la terminaison. T, st. Mu by'ukuri, st est une caractéristique de la forme d'un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. Mugabo, vous pouvez tout de suite m'interroger et m'interpeller. Mutinone heißen. Heißen te gusa. Mugabo ntimwibagire yuko iyi S7 irimo S zibiri. Arico gituma on ne peut pas ajouter une troisième lettre S. Donc, iyi S7 irimo zibiri. Ngaha ni S. Arico gituma ta S ya gatatu ishoboka. Ico gituma ari te gusa. Sie, es ist, nzobasigurira kundwiza kubera iki sie, es, alors que hariya dufise ich, du. Mugabo, reka turabe la forme de conjugaison. Ist, heißt, kommt, spricht. Terminaison T. Isigura iki? Autant et dans le système de conjugaison des verbes en allemand, et indique que le verbe est utilisé ou conjugué à la première personne du singulier. St à la deuxième, T à la troisième, et ainsi de suite. Et N, la première du pluriel, T, la deuxième du singulier du pluriel, et N, et ainsi de suite comme aussi. Très vite, une observation de taille. S'agissant du verbe sprechen, ich spreche. Ah, jusque-là, ça va. Du sprichst. Nous voyons ici la présence d'une voyelle I. Mugabo, tout d'un fils et tout abona. Muri, la forme de l'infinitif du verbe sprechen. Donc, ce genre de verbe sprechen est ihinduka à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel du singulier, à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Et yabaye I. Ibisigaye ni kwa kundi. Évidemment, le verbe sein, c'est un système tout à fait particulier. Ibi tuzobigaruka ko kundwiza. Mugabo, nagomba munkundire. Murabe neza heißen, kommen. Twize yuko en ari die Endung. Mugabo mwabonye yuko die Endung yagiye irahinduka selon la personne de conjugaison. Et première personne est t, etc., etc.
Nimurabe. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça c'est quoi? 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 Regardez bien. Ça représente la forme novuga copier-coller. Il y a le radical. Donc, le radical de ce verbe heißen est comme yabaye copier, ichiraba coller. Et à toutes les personnes, tout simplement en modifiant personnel, pronomen et les terminaisons. Alors que le verbe sprechen, twabonye qu'à un certain moment, à la deuxième personne du singulier et à la troisième, et yagiye. Tufatiye kuri izi forme de conjugaison rero. Tufatiye kuri izi forme de construction de leur système de conjugaison. Murabona ngaha, c'est vraiment de façon régulière. De façon régulière. C'est la fesi ingene zitwa. Iyi murabona yuko a certain moment iravaria gatoya. Zaine yoyo murabona ko atakomantere nyinshi nagize, murabona ko bigoye. Zaine, la forme de l'infinitif S-E-I-N. Ich bin, du bist, ist. Urarondera le radical ukayibura. Puta le radical ni S-E-I. Usubira kuyitora hariya à la deuxième personne du pluriel. Ibi rero nivyo bafatirako pour essayer de catégoriser les verbes. Reka kumbure pour aujourd'hui tugeze ngaha aho nous nous sommes plus intéressés sur la forme des verbes en allemand. Leur forme à l'infinitif. Tuca tugira ko aho twabonye iki la forme ni la forme twabonye kugizwe n'ibintu bibiri endungu na radical. Tuca tugira ko turaba ingene le système de conjugaison yubatswe. Ariho twabonye finalement ibintu bidahuye. Ivyo rero tuzobigaruka ko kundwiza aho tuzoca mbere tubabwira n'ingene bavyita, et ceci va continuer tout au long de notre parcours. Reka rero ndababwire ko yabaye umunezero kuri je gusubira kubana nawe, nifuza yuko twobandanya gutyo, ngizera ko iyi radio ijwi ryo kugwiza umwimbu izoshobora kudufasha kugwiza umwimbu bavuga abakunda cyane cyane abandika ikidagi. Umugoroba mwiza naho ubutaha ndabikebanuye.